Bakunzi bahori Kanani TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nta kindi ukwiriye umuvyeyi mwiza, nta kindi ukwiriye muremyi w'ijuru n'isi, ukwiye gushimwa nabo waremye bose n'ivyaremwe vyose. Kuko ari wewe uvuga bikaba kandi utegeka bigakomera. Ni wewe uhindura bigahinduka, ni wewe uvuguruza imigabo n'imigambi ya Satani igahinduka ubusa. Ni wewe mwami Imana utuma tubaho kandi wewe utuma dupfa. Ico gituma umwana w'umuntu akiye kukwizera, akwiye kuguhungirako, kuko ari wewe ufise ijambo rya nyuma. Utaravuga nta wundi yovuga, kuko ivuze byose mwami igenda uko wabitegetse. Muvyeyi mwiza turagushima kandi turakuninahaza. Icubahiro cyose ni cyawe n'amashimwe yose nayawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo urahiriwe wewe wikundira kwibera mu mahema y'Uhoraho. Urahiriwe wewe ufise inzara n'inyota yo kwibera mu mahema y'Uhoraho. Urahiriwe wewe ukunda Imana. Urahiriwe wewe wiyeguriye Imana, kuko ntacyo uzoburira mu kiganza cyayo. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice ca 27. Turasoma kuva ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 6. Ngo ico saba Uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje. Nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza mu rusengero wiwe. Kuko ku munsi w'amagogo azonzigama akanyegeza mu ihema ryiwe. Mu bwihishwa bwo mu ihema ryiwe niho azonyegeza. Azonshira hejuru ampagarike ku gitandara. Nubu umutwe wanje uzoshigwa hejuru y'abansi banje bankikije. Nanje nzotangira ibimazi vy'umunezero mu ihema ryiwe. Nzoririmba ego cane, nzoririmbira Uhoraho amatazirano. Amen. Haleluya. Burya bantu b'Imana, umuntu ashinga intahe y'ubuzima bwiwe akora ku mutima w'Imana kandi agakora ku mutima w'abantu. Dawidi arashingira intahe Imana, arashingira intahe ibyo yabonye, arashingira intahe ibyo yaciyemo. Uyu munsi natwe bitubere icyitegererezo, bitubere kiremesha. Haleluya. Bitubere kiremesha kandi bidutera intege, tugere ikirenge mu byo yakoze, ko yakoreshejwe bidasanzwe. Haleluya. Ngaha yavuze ngo ico nsaba Uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje. Ngo nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Dawidi yarabonye ko kwibera mu mahema y'Imana, kwibera muri presence y'Imana, yasanze atahandi hari amahoro habaho, yasanze atahandi hari umunezero habaho, yasanze atahandi hari umugisha habaho, yasanze atahandi hari uburinzi habaho nkaho, yasanze ari kibanza ciza. Haleluya. Aravyandika bishira muri uyu munsi byaranditswe biri muri Bibiliya, kugira ngo we nanje natwe bitubere icyitegererezo, tunezerwe kuba mu mahema y'Uhoraho, tunezerwe kuba muri presence y'Imana. Ntacyo tuzoburira mu kiganza c'Imana. Haleluya. Ntacyo tuzoburira mu kiganza c'Uhoraho. Uyu munsi abantu benshi turiko dutawa kuba turajya hirya no hino, ariko twogumiza umutima ku Mana, ibyacu bizogenda neza. Haleluya. Haleluya. Ibyawe n'ibyanje bizogenda neza. Ariko bidusaba kugira iki? Kunezererwa kwibera mu mahema y'Imana. Haleluya. Wico nsaba Uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika. Asaba ikintu kimwe, kuko ico kimwe kirimwo vyose. Kirimwo vyose. Kuba mu ngoro imisi yose kubaho kwanje. Nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Haleluya. Wihweza urusengero niwo mutima wawe. Umutima wawe uhore wuzuye indirimbo n'amatazirano.
umutima wawe uhore wuzuyemwo ibyiza. Abantu b'Imana, hariho abantu buzuye umururazi n'iciza kihari batokivuga kubera umururazi uri muri bo, barenza amaso iciza Imana ikoze bakaraba ikibi itarakora, bakarenza amaso iciza Imana yakoze, aho guhimbaza uhagaze kuri ico ciza Imana yakoze ukavuga ngo Mana ndaguhimbaza ndagutazira kuri ibi kuri kikoze, ndizera ko nikiye nakanyisase. Haleluya, ugashima Imana kuvyo ukoze. Ariko abantu bakarenza amaso iciza. Haleluya, Mana duha umutima wo gushima n'akanaka ukoze, kuko iyo ushima, iyo umutima wawe wamwe amashimwe, bituma atagwirira uza muri wewe, bituma atabyiyumviro bibugira, bituma ata mutima mubi, nta nzikira ugira, unezererwa n'iby'abandi, kuko umutima wawe wuzuyemo amahoro n'umunezero w'Imana. Haleluya, haleluya. Dawidi asaba ikintu gikomeye, ngo icyo nsaba uhoraho ni kimwe, n'ico nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro y'uhoraho. Bisigura ngo nukwama ndi connecte. Haleluya, si ukuba mu ngoro gusa, kuko ingoro iri hose, aho uri hose hohinduka ingoro yawe, hohinduka ingoro y'Imana. Naho buri mwibara bari kuragenda wohahindura ingoro, naho ba uri kuroga, naho aho buri hose wahindura ingoro, umutima wawe ukaguma, impwemu yawe ikaguma iri kwiratazira Imana, ukaguma muri connecte, ukaguma muri presence y'Imana. Haleluya, aho uri hose bikurinda ku mutima wawe uja mu bwihebe, bikurinda ku mutima wawe uja mu gwiri. Hari abantu bameze ugwiri mu mitima yabo, bavuga ibibi gusa atakiza kiva mu kanwa kabo. Haleluya, ariko Dawidi we yifuza guhora muri presence y'Imana, ngo kuko ku munsi w'amagorwa uzonzigama ukanyegeza mu ihema ryawe. Wavyumvise? Arazi neza ko amagorwa atahandi yo yahungira, ibyago ntahandi yo bihungira atari muri presence y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryavuga ngo amagorwa y'umugororotsi ni menshi, ngo ariko uhoraho ayamukiza yose. Haleluya, ayagukiza kubera iki? Kubera ubana nawe. Haleluya, ayagukiza kubera ubana nawe. Igihe uri kure yiwe none azogukurahe? Kuba muri presence y'Imana. Haleluya, azonzigama akanyegeza mu ihema ryiwe, mu bwihisho bwo mu ihema ryiwe niho azonyegeza. Murabyumva? Mu ihema ryiwe, mu kiganza ciwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abo yatoranije arabapfumbase mu kiganza ciwe. Nta kintu na kimwe gishobora kubakura mu kiganza c'Imana. Haleluya, barahishijwe abana b'Imana, baranyegejwe cyane aho umwasi adashobora kubashikira. Haleluya, kuko bahisemwo neza. Azonshira hejuru ampagarike ku gitandara. Mwavyumvise? Dawidi, Sawuli yariko aramugwanya kubera amavuta yari ku buzima bwiwe, ntacyo atakoze. Muribuka igihe yategwa n'abazimu, akaza akamuririmbira, akavuza inanga, Dawidi akabona Sawuli akabona gutora agahengwe, yafashe icumu. Urabona umuntu yicaye imbere yiwe ararimutera, kuko Imana ariyo muteramyi wiwe, ariye murinzi wiwe. Icumu ntiryamufashe, ryaciye ku ruhande. Natwe umwasi adutera imyambi kenshi kugira ngo atwica dushikaneyo, tikaraba sikora isendere bonde taya. Haleluya, ariko umwasi imyambi ayisama uko bukeye nuko bwije, kubera urukundo Imana idukunda, kubera imbabazi Imana idufitiye, irasama imyambi yose y'umwasi. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze ugarukane umutima ku Mana, wiyumvire ibintu imaze kukurenganya, wiyumvire ibintu umwasi yari yateguye kugira ngo akwice, Imana ikabikurenganya. Wakoze iki wewe? Ufise uruhare uruhe muri ivyo? Jewe bya bindi byose Imana yandenganya, natanze iki, nakoze iki? Atari urukundo rw'Imana gusa.
haleluya subiza agatima inyuma reka kuraba ibitarakoreka imana iragupfumbase imana irakunyegeje kure cyane aho umwasi atabasha kukubona haleluya haleluya imigambi manifitiye nakibasha kuyihindura ibiriho n'ibizozanyuma nakibasha kuyihindura urukundo imana ifitiye nakibasha kuruhindura urukundo imana ifitiye nakibasha kuruhindura ibiriho n'ibizozanyuma nakibasha kuruhindura urukundo imana igukunda nta kintu na kimwe gishobora kuruhindura imbabazi imana igufitiye nta kibasha kuzikuraho wewe wenyene ni wowe utuma byose bihinduka ariko ndakwinginga ugira inzara n'inyota yo kuba muri presence y'Imana haleluya haleluya ugira inzara n'inyota hari abatavyumva hari abatabitahura hari abasuzugura ababikora ariko ranagira ndakubwire ko uri umuhombe pe uri umuhombe n'inyungu yawe kugendana n'Imana kuba muri presence y'Imana n'inyungu yawe haleluya haleluya ngo nubu Dawidi murazi Imana yaramushize ku nganje mwibuke n'umusizi Samuel agenda Imana imutuma guhezagira umwami gusiga amavuta umwami kwa Isaya se wa Dawidi Samuel yaravye Eliya umuhungu w'igihagararo aravuga ati umwami n'uyu nyene Imana ati Samuel kuraba nk'uko abantu bara Yesu uko ndaba ati ngo ahungara bazana bose ati nta numwe ari mu muraba Samuel yarazazaniwe aravuga nihenze nihenze ati none nta n'undi mwana ufise ati hari akandi mfise mugabo n'akantu kari mu ntama ati n'akantu ataraza sinjya sinicara nta n'iconye banze umuhamagare kagiseruka kamota bakaba mwishamba kaba kamota ishamba kamota amashyogororo kuba kabana n'intama yo Imana ati nguyu umwami umutima wanje unezererego haleluya haleluya kubera iki kubera yaba muri presence y'Imana kubera yaba muri presence y'Imana yari inkora mutima y'Imana Imana ntiraba igihagararo Imana ntiraba umuryango Imana ntiraba amatitre dufise ariko iraba umutima dufise haleluya iraba imigenderanire dufise iramwimika haleluya haleluya Imana iramwimika azonshira hejuru ampagarike ku gitanda Imana yaramushize hejuru haleluya ngo nubu umutwe wanje uzoshirwa hejuru y'abansi banje bankikije haleluya ibyo Satana akora ibyo bamwanka bamukora ibyo bakwanga iby'imigambi Satana agerageza gukora byose izobigira ubusa haleluya ngo nanje nzotangira ibimazi by'umunezero mu ihema giwe nzoririmba ego cyane nzoririmbira uhoraho amatazira haleluya Dawidi yarazi guhimbaza Imana nico cyatumye Imana ivuga ngo nta muntu afise umutima umpimbara nk'uwa Dawidi yari umunyantege nkatwe twese ariko yari afise umutima wihana yari afise umutima uciye bugufi yari afise umutima ushima yari afise umutima uhimbaza Imana haleluya bantu b'Imana tugira umutima uhimbaza Imana umunteke nke wowe ufise himbaza Imana shima Imana ririmbira Imana haleluya connecta nayo ntacitazogukorera ntacitazogukoresha Imana irifuza abikoresha mwe muyera herekeza iri jambo ufashe imitima ya benshi
bari bakekejwe n'ibananije n'ibagoye bituma bacika intege basubiremo inkomezi bizera Imana banezererwe kuba muri presence y'Imana kuko imbere ya data nta na kimwe tuzohaburira mu kiganza ciwe hariyo byose hari ubutunzi turondera hari amahoro dushaka hari umugisha dushaka hari ubwenge hari ubwiza hariyo byose Mana ndagushimiye cyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise amen Imana yo mwijuru ibampezagirire mugira umunsi mwiza